ishami rya ONU ryita ku buzima OMS riravuga ko abahitanywe n'imirwano imaze ukwezi muri Sudani ubu bamaze kurenga 600. OMS yavuze ko abandi bantu barenga 5,000 bakomerekeye mu bifitanye isano n'ubushyamirane hagati y'ingabo za Sudani ziyobowe na General Abdel Fattah al-Burhan n'umutwe witwara gisirikare Rapid Support Forces RSF uyobowe na General Hamdan Dagalo. Abo basirikare bombi bahoze ari inshuti bafatanije muri kudeta yo mu 2021 yayobeje inzibacyuho ya gisirikare nyuma y'uko Omar al-Bashir mu 2019 akuwe ku butegetsi yaramazeho igihe kirekire. Umwuka mubi wakomeje kwiyongera hagati y'aba bayobozi ba gisirikare mu birebana n'ukuntu RSF yakwinjizwa mu ngabo z'igihugu n'uwakurikira inzira byanyuramo. Kuvugurura igisirikare byari bigamije gusubiza igihugu ku buyobozi bwa gisivile no gukemura ibibazo bya politiki byaturutse kuri kudeta yo mu 2021. Amasezerano yo guhagarika imirwano yagiye ananirwa kubahirizwa nta n'ikintu kigaragara yagezeho kugira ngo agabanye urugomo. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR ryavuze ko abanyasudani barenga 700,000 bataye ingo zabo kuva imirwano itangiye mu kwezi gushize. Ni umubare ukubye inshuro zirenga 2,334 HCR yari yatangaje ko bataye ibyabo imbere mu gihugu. Ishami rya ONU ryita ku bimukira OIM ryavuze ko abandi banyasudani 100,000 bahunze igihugu. Miliyoni zirenga 19 ni ukuvuga 2/5 by'abaturage bose ba Sudani ubu bagezweho n'ingaruka z'ubushyamirane nk'uko bitangazwa n'ishami rya ONU ryita ku biribwa PAM.